amahoro y'Imana abane namwe bakunzi b'imbonesha kure yacu ya BTV na kanya keza ko kubashikiriza amakuru y'ikirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize, aho ikigo ca OBR cashizeho amakori asanzwe azofasha gukora amabarabara ku bafise ingendeshwa. Abafise ingendeshwa baravuga yuko ayo makori batari bayazi, ndetse bagasaba yuko bokongerezwa n'amasaha yo gukora. Mu makuru y'inkino naho mu serukiragihugu ntamba mu rugamba ku bigeme batarenza imyaka 20 kuri uyu wa gatatu bafashe rutemikirere bibashikana hariya mu gihugu ca Afrika y'Epfo, aho bagiye gukina urukino rwo gusubiriza n'umugwi wa Namibia. Dufise n'andi makuru atari make twabateguriye, kaze muri Sanze. Turasubiye kubaha ikaze mu burano makuru y'ikirundi mushikirizwa kuri mbonesha kure yanyu ya BTV. Tubashikirize amakuru ido nido, aho duhera ku makuru twatanguriye ko amakuru y'ikigo ca OBR, aho cashoboye gutanga yuko kigiye gushikiriza amakori. Ayo makori nayo ku bafise ingendeshwa, nuko abafise izo ngendeshwa bakaba bamenyesha yuko ayo makori batari bayazi, ariko kandi bakavuga bati barashaka yuko bokongerezwa ikiringo co gukora. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Ange Negrita Irakoze. Nkuko bivugwa na bamwe basanzwe bunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura, bavuga ko iyo ngingo yo kuriha ikori ryo gukora amabarabara batari bayizi. Akarorero nako yunguruza abantu akoresheje bajaje. Iyo ngingo sinzi nka bake baba babizi, twebwe ntana abeshi mugamaze kumva nabo dukorana mwaka kazi, ntaho ndumva ivuga ntavyo bazi. Ariko je mvuze ku bwanje ntavyonze, ntabwo nari bwumvye, ndavyumvise ubunyene. Uyu we avuga ko iyo ngingo yari nziza, ariko turasavye ko bokongereza amasaha yo gukora kugira ngo turonke aho twokura iryo kori na nyarya dusanzwe dutanga ayandi makori. Bajaje ubwogera haronka iyo kori ya 20, nuko boyongeza nk'amasaha nk'abiri basi. Ico nico tubona byo cotuma basi bigenda neza. Uyu nawe asanzwe yunguruza abantu akoresheje taxi, ati iyo ngingo ndayishima, atariko ikiringo baduhaye ni gito. Ku miduga dusanzwe tumenyerewe mu Burundi rana ni myinshi, batanze ikiringo c'ukwezi kumwe. Ico kiringo c'ukwezi kumwe nakugira ngo uronke iryare si yuko warishe biragoye uca hano henshi. Rero batanze igihe gitoya, ukuri turashaba bongereze ikiringo cyo kugira ngo turihe. Ujya mwanya batanze ni mutoya, kandi imiduga mu minsi iratangura igwire tugende kuriha turi benshi. Mwomenya ko iyo ngingo yasohowe n'ikigo OBR igenekerezo rya 3 Nyakanga uyu mwaka turimo, ikazorangira igenekerezo rya 31 Gitugutu uyu mwaka nyene. Ange Negrita Irakoze. Mu gihe imvura yatasuye, haribonekeza ibidengeri mu mpande zitandukanye, cyane cyane ku mabarabara agize igisagara ca Bujumbura, aho bituma ndetse n'ivyo kwiyunguruza bigorana. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Sindihebura. Nkuko biboneka aho twaciye mu mabarabara atari make hano mu gisagara ca Bujumbura, ivyo binogo vyuzuye ibidengeri vy'amazi biribonekeza. Abafise imodokari barabikatira kugira imodokari zabo ntizicafure. Abiyunguruza n'amaguru bo babanza kurindira abiyunguruza bakoresheje ivyuma bakarengana. Uyu yunguruza abantu kwikinga twahuriye hafi y'isoko ya Ruvumera muri zone ya Buyenzi, avuga ko bagira ingorane kubera ivyo bidengeri vy'amazi bitega muri ivyo binogo. Twebwe ingorane tugiramwe gisagara iyo imvura yaguye amazi akaba menshi. Icambere wana nk'ibinogo bihari kweri kaburimbi gimburuce, turagira ingorane kubera amazi menshi n'ugwishigwa abantu. Bona nk'ivyuma ko ari vyinshi, iyo haba yambutiyaje ca tugira ingorane ndende. Hari aho upakiye nk'ibintu biremye ugahura n'imodoka vyagoye, ugaca usanga waguye nko hasi kubera ibinogo,
ugaca usanga uragize ingorane. Uwo munyagihugu asaba leta kugira ico ikoze kugira ayo mabarabara asanurwe, na cane cane ko umuntu ahunga ico kinogo mu gihe nibarabara risanzwe ari rito. Ivyo rero ngo biratuma umuntu ataronka iyaca. Nka twebwe abantu b'abatagisiviro twunguruza abantu n'ibintu, ndumva kumenga bodufasha bakahadukorera hakamera neza, ko namwe murabona yuko ari hatari. Urabona nk'ibintu vy'ibinogo, hari nk'izi modoka ziba zitandukanye, ntonto hakaba na nini, n'aya mabajaji, amakinga, amapikipiki. Na twebwe kandi murabona ko ca dusanga tugira ikibazo kirekire, kubera urabona nibarabara ni na ritoya, kigira kabiri ryarimburuce, imvura igwira ca ryuzura amazi, hakazamwo n'ivyondo. Kandi ivyo biruko mu gihe hari ibice bimwe bimwe vy'amabarabara vyasanuwe, ahandi usanga barahasutse igaraviyo, ibituma ivyo binogo bitibonekeza ku bwinshi, cyane cyane mu gisagara hagati. Abarundi barakwiye gukunda igihugu cabo c'amavukiro, ndetse bagakunda n'ibibanza vy'iratiro Imana yaduhaye. Ibyo bikaba byavugiwe mu nama yahuje ahurikiye mu gisata c'ingenzi n'amahoteli. Ni nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Arlette Mugisha. Muri iyo nama yahuje abahurikiye mu gisata c'ingenzi n'amahoteli baganiriye ibitari bike vyerekeye ico gisata. George Nikiza, umuhinga mu vy'ubukirarugendo n'uburaro, ati Uburundi Imana yarabutatse ubutunzi ibicishije mu bibanza bitandukanye vy'iratiro yabuhaye nk'ihinguriro rihingura amafaranga. Igihugu c'u Burundi igihugu ciza, ubu dufise ibintu biratwa birenga 130 bizwi. Hariho n'ibindi amajana usanga umuntu wese azi mugabe daraja mu cegeranyo kugira ngo vyemeze biti ikintu kirashobora kuja mu biratwa yizwe. Muri ivyo hakiyongera ko aho igihugu kiri ingene kimeze, amashamba, amazi. Igisa c'ingenzi ni ihinguriro rihingura amafaranga. Iryo hinguriro mu Burundi turarifise, gusa ico tubuze n'urugero abandi bashitse ko bw'ingene duzanira amafaranga. Ngendahayo inararibonye muri ico gisata, ati ego twarabihawe ariko haracari agahaze, kuko twebwe abarundi twabigabiwe tutazi agaciro kavyo, hakubitaka mu bindi bihugu turata ibindi, igihugu cacu kikafata iyindi sura, bya bibanza bikamigwa. Burundi buzwi nabi hanze, isanamu y'u Burundi si nziza. Ivyo rero byari bikwiye gutorega umuti hakirika mu maguru masha. Hanyuma ikindi naco nuko uravye amasite dufise abantu boza kuraba tutayakoreye neza, niturayakora neza ngo abantu baze babishime baryohe. Haba iyo nararibonye ndetse n'umushinga amateka Chantal Barampama barasaba ko ico gisata co garukirwa bihereye ku murundi wari we wese. Turiko turavuga abo hanze, mugana twebwe ntituzi igihugu cacu. Twebwe nyene turavuga ku mashuha, abo bazamaze gushikayo ico bise tourisme domestique naco gikwiye kubanza gutsimbatara. Gushiraho ubundi buhinga bwo gutunganya iki gisata, bagashiraho nk'abantu babwiza tunga, bakababwira bagafashanya na leta kugira ngo bateze imbere ico gisata mu buryo bwo kumenyesha neza Burundi hanze no gutunganya neza ayo masite dufise ari usanga atakintu na kimwe kiriho cerekana yuko aho hantu umuntu yoza kuharaba. Mumenya ko ico gisata kitararonka itegeko rigenga ingenzi mu Burundi. Arlette Mugisha, ngo birababaje kubona abarezi b'abanyeshure bagoba izo baragiye, ariko kandi abo barezi ngo ntibaheze ngo bahanwe bisheme. Ivyo bikaba bivugwa na Emmanuel Mashandari yasanzwe arongoye sendika y'abigisha ya Konapesi, aho yavuze ati iyo ngendo yabo barezi ituma bata ijunja n'ijambo kubo baragiye. Ni tumukurikirane Emmanuel Mashandari yasanzwe arongoye sendika y'abigisha Konapesi. Twebwe nk'abantu baserukira abandi mu nyigisho twamaduko turabaha, twamadugira ubwa mbere
hagararire akaranga mutima kw'indero. Ikibabaje rero nuko hajya bavuga ati mu kibazo ati nta mwongo isatu ibidahizwe. Ikibabaje nuko hirya no hino turumva yuko arabigisha bamwe bataye umurongo ugasanga bamwe bariko yiruka inyuma y'abana bigeme kandi bamwe bangana n'abana babandi n'abuzukuru babo kandi tuzi neza yuko bari haje kugira ngo batange indero. Ikindi kibabaje nuko harimo n'abayobozi b'amashuri usanga ahubwo ari bo bafati ya mbere aho gutanga indero aho guhanura abigisha ari kumwe ugasanga nibo bafati ya mbere. Hama rero niyo bafashwe ugasanga mu minsi mike yavuze ngo bamurekuye. Urumva bice bituma rero bici inkokora n'umwigisha yafise agatima yuko yogendera yangendo nziza y'umurezi abonye ati hirya no hino n'uwafashwe aca ari kugwa warafise agatima kagatima atare aca ashaka nayo kubigira. Rero byo duhanura nuko genzi bacu babigisha ngo kubitiza agatima mpembere bakibuka yuko kuva na kera umwigisha yari yubashwe kubera wenyene yibahiriza hagiye utiyubahirije ntawe uzokubahiriza. Rero dusaba yuko dusaba rero na leta cyane ubushikiranganje dukukira hamwe n'ubushikiranganje bw'ubutungane ufashwe mu makosa nk'aya bikagaragara by'ukuri atababesheye yuko yohanwa akarero kagatangwa gutyo twubahiriza. Duhereze amakuru yacu ku nkuru y'inkino aho umugwi nserukiragihugu w'abigeme intamba mu rugamba batarenza imyaka 20 kuri uyu wa gatatu bafashe rutemikirere bashikana hariya mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho bagiye gukina n'umugwi wa Namibia mu rukino rwo gusubiriza. N'amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Niki Ciza. Nkuko bitangazwa n'ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFP, abakinyi b'umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba z'abigeme batarenze imyaka 20 bafashe urugendo kuri uyu wa gatatu ku muhingamo bagana igihugu ca Afrika y'Epfo aho bagiye gukina urukino rwo gusubiriza mu nkino zo gukoranamwo mu kurondera itike yo kuzokwitabira inkino za nyuma z'igikombe c'isi yose mu bigeme batarenze imyaka 20 kizobera mu gihugu ca Costa Rica muri Amerika yo hagati mu mwaka wa 2022. Abigeme b'umumenyereza Daniela Niyibimenya bakaba bitwaye neza mu rukino rwo gutangura rwabereye hano mu Burundi hariya kuri stade Urukundo mu ntara ya Ngozi mu gutsinda ibitsindo 3-0 uwo mugwi. Abakunzi b'intamba mu rugamba z'abigeme bavuganye na BTV bakaba bizeye ko bazotahukana intsinzi ndetse bakabandanya mu nkino zikurikira nayo mu rukino rw'amaboko volleyball umugwi w'igisirikare Rukinzo naho nyene uzofata urugendo mu gatondo ko kuri uyu wa kane bagana igisagara ca Arusha mu gihugu ca Tanzania aho bitabiriye inkino zitiriwe Nyerere Cup. Izo nkino zikazokwitabirwa n'imigwi yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Umugwi wa Rukinzo ukaba ari wo watwaye igikombe ciganwa hano mu gisagara ca Bujumbura. Izo nkino zikaba ziteganijwe kuva kuwa 10 Gitugutu gushika kuwa 14 kwezi nyene. Niki Ciza arakenuye kuri ayo makuru y'inkino yaduteguriye. Ni kuri izo nkino, kuri ayo makuru y'inkino turangirije ko amakuru yacu yo kuri uyu wa gatatu. Tukaba dushimiye mwese mwashoboye kuyatega yompi, ariko kandi dushimire abari mu buhinga bw'ivyuma bashobore kudufasha kugira ngo aya makuru bashobore kubashikira atankomanzi, ariko kandi dushimire n'umugwi wa BTV wagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyatororokanya dushobore kuyabashikiriza. Imana ibahezagire naho ubutaha.